warubizi. Turabakiriye bakunzi ba Warubizi, izi ni studio za Warubizi. Twishimiye kongera kubana namwe, turabanezerewe, ikaze no kuri turi hano ku bwanyu, munezerwe. Tuje gukora part 2 y'ikiganiro mwadusabye. Imana ibaha umugisha. Ndafite abatumire banje ngaha kuri part, reka dutangure dusenga nkuko bisanzwe. Karibu Sandrine. Mwami Yesu, twongeye kuza imbere yawe, tuvuga ubukuru bwawe, tuvuga imbabazi zawe z'amahirwe bidashira, tugushima umunsi ku wundi Mwami, ukuntu twigaragariza ukabana natwe muri byose. Mwami n'ukuri tugushize hejuru no muri kano kanya, naho Mwami Yesu Kristo tugushimira ku mwanya mwiza Mwami waduhaye ngo twongere tukuvuge, twongere tugukwize hose, tuvuge kugira neza kwawe Mwami. Turagushima ko wongeye kuduha kano karyo Mwami, n'ukuri twobifata minenerwe n'ubuntu watugiriye Mwami. Ndakwinginga ngo Mwami, amajambo yose tugiye kuvugira hano hantu Mwami Imana, tukweretse umuntu wese agiye kuyumva Mwami, mwamaze agira ikimazi mu buzima bwiwe. Turakweretse abanywanyi ba Warubizi Mwami Yesu Kristo, Mwami Imana ubagirire neza Mwami, aya majambo azaba ikimazi ku bugingo bwabo Papa. Icubahiro cyose gikomeze kubicawe Mwami. Dusengera hino video izogera hose kwisi hose Mwami, ngo baze bakumenye kandi bagukorere ubu hamwe n'ihe bitazoshira. Amen. Amen. Ubu munsi rero tuje kubakorera part 2. Ndagira ngo tubanze tubibwire, tubiyibutse kuko muratuzi. Turashimira cyane abantu basharinze, bakonze comments, nukuri kandi twaranezerewe kujya kubona abantu bakera batwibuka. Oh my god, ntituzi ingene twobivuga. Ikindi nukuri turizera tudashidikanya ko ari umunsi umwe tuzongera kubabona tukabayambira. Rero nje nitwa Cyuzuzo Sandrine, nkaba ndi kumwe n'abagenzi banje. Ni karibu Sandrine Uwimana, Samantha Muhoza, Eva Nisabwe. Reka dusabe Samantha adutangirire aho twari tugeze, ababwire urugendo rwe muri Amerika. Kaze Samantha. murakoze cyane abakunzi ba Warubizi. Urugendo rwanje muri Amerika rwabaye successful kubera ko nagendanye n'Imana. Nibaza ko muri iki gihugu utishigikirije Imana ngo mugendane, nukuri ibintu biragoye, ariko hamwe n'Imana turashobozwa. Rero naraje maze imyaka 12 muri iki gihugu, kandi narabonye ubwiza bw'Imana mu buryo bwose bushobotse. Yego, ibindi nibaza ko tuza kugenda turabidevelopa bivanye n'ibibazo umuhoste wacu adufitiye. Yesu abagire neza. Ndafite ikibazo kimwe nshaka kubaza Madame Eva. Nyuma yo kuza ukibonaga muri Amerika, nibiki bishasha byiza wabonye? Ni byinshi. Aha, Yego, ni byinshi cyane. karibu. Reka ndababwire ingene bimeze ngaha muri Amerika. Ikintu cya mbere cyantangaje kubona ahantu ushira imodoka mu kimashini ukazubona kirayogeje. Imodoka iritwara kikayoza, kikayahanagura, kikayumisha, ugasohoka imodoka yahejeje koga. Aho kantu karandepeje. Hanyuma ikindi naco hariho ukuntu tuja gusuma mu isoko, hanyuma ukarindira yuko urindira kuri aho abandi barihira nyene kugira ngo baguchecking out. Hanyuma mbona abantu bariko baragenda ku ruhande nyene bachecking out, bicekinga. Ndavuga abantu bariko bariba. Mu nyuma rero cyangwa kubigana, urumva umugabo yabari ku kazi naho namusanze ngaha, ntitwashobora kugendana ngo amfashe mu bintu byose. Ndavuga nteka ndabakurikira nkore nk'ivyo bakora, bona bacisha ahantu nyene bashisha ahantu, nanaca ndagenda nanje. Urabona ntushaka kwerekana yuko atabyibona, ndagenda nanje mfata utwo nasumye ncishaho ngeze kugira ndasoma kuri tablo, mbona nta biriko biriyandika. Kumbe baskana QR code kugira ngo amapri ajemwo mu mashini.
je rero urumva byaranyuzuye ni byiza kubaza supezane kame mushitse baza bagenzi bawe nibishasha kuri twebwe ntaho twigeze tubibona baza bagenzi bawe bakurongore nivyo numva n'utuntu mene utwo numva no partage abantu madame urakoze cyane atwintu uvuze twese byaradukozeho reka mbaze madame Sandrine ngaha atubwire nayo ibintu byamunyuzuye mugabo byiza yabonye akabona vraiment arabiryoherewe naho byabanje kumugora bebashe nje nka byose byanyuzuye pe ahubwo ikintu novuga hanini kuri byo madame Eva avuze ikintu kiryoshe hano hantu kandi gitangaje je nasanze abantu bose kabisa bari honnête uzi nko kugenda mu isoko nta muntu numwe akuraba ngo watoye ikintu uragenda ukayoragura wewe niwe wibwiriza kuriha nta muntu akubwira ngo urumva rero ngo waragucungishije ijisho ariko igitangaje ntushobora kuva ngaho wenyene ubuzi yuko ivyo bintu ni byinshi ari ibintu byinshi bitandukanye ebana bikwega umutima kabisa ariko ugasanga abantu imitima iri mu nda ugasanga uzi neza kutegereza kubiriha ariko urabizi ko muri Afrika umuntu ashaka kugenda muri store akabicokeza ahantu akavyiba urabibona nukuri ico kintu naco cyarantangaje kandi ubibona umengo wobikora wobitwara nta nuwo kubona ariko hano baratuje nta muntu akuraba ngo ugiye gutora ibi nta numwe akuraba ivyo wasohokanye nibiki nyene ariko ugasanga nta muntu nta busuma nta hahamuka kubera ko Imana kino gihugu yaragihezagiye yagihaye ibyiza byinshi hari ibyo kurya byinshi nukuri jewe ngishika ngaha ikintu ca mbere rero cantangaje naragiye ngiye kugura amata narakunda amata cyane no muri Afrika kabisa sinashaka kuryama ntanyoye amata rero ngiye kugura amata nzamura ngo baguhaye ibido y'amaritiro n'imbaranga ndavuga ati kunywa shaka ndavuga none amata muri Afrika ko bona niyo ibitsiritiro riba ryapfuye ryagizwe amata azomara igihe kingana gute donc ukazubona ibido amata bari mu bibido ibintu byose donc muri Amerika ibintu byose byaho ni binini cyane urumva inkoko twaba duhahamukiye inkoko uno munsi inkoko sigara wumva nta peti yayo urivyo bintu nukuri ndabatera intege bantu muri ko muratwumviriza mu gisengera iki gihugu ariko ikintu kindi nogenda mvuze ni igihugu ciza ariko harimo n'ibindi bibi byinshi bisigura ngo kuza muri iki gihugu nkuko ubuherutse nabivuze uze wisunza Imana nkuko na bene data twabivuganye uze wisunza Imana uvuga uti naho ngiye muri kiriya gihugu ni ofete ni bimwe dusoma muri Bibiliya ngo ni igihugu ngo gitemba amata n'ubuki nukuri ibyo byose birahari n'ubuki nubwo tutabona aho babwegeka hari ubuki bwinshi bwiza bw'umutsama hari amata menshi kandi ntituba tubona naho baragiye inka naho bagize iki ariko hari aho baziragira ntiturahagera aho nitwahagera tuzobibabwira rero ntatwaye umwanya mwinshi nobwira abakunzi bacu ba warubizi iyo uje muri iki gihugu nubwo ibyo byose bitemba amata n'ubuki komeza wumire kuri ya Mana kuko iyo utayumiye ko ngo mugumane nukuri byose biraguca mu myanya y'intoki ukumva urashonje nkuko abandi bose basonza bari muri Afrika kandi ibintu binyagara ukumva urakenya ukimva nk'umukene kandi ibintu bihari jambo ry'Imana riravuga ngo tuboneka nk'abakene ariko dutungishije benshi nukuvuga ngo dushobora kuba tutari abamiliyardere dushobora kuba tutari ba Bill Gates ariko ufise Yesu njemba numva ndumutunza akomeye muri iki gihugu nukuri Yesu abaho umugisha njyaniye bose bavuze neza tukagenda bikunze ariko hariho ibintu ushaka kubaza sinzi muri twebwe niba hari umuntu yoba yarafashe bisi atubwira ibintu bya transport no ngaha rero ingene bigenda ni karibu kuri proto za warubizi Samantha Yesu ashimwe ibintu bya bisi yavuze bya transportation ntabwo biba vyoroshe ngaha burya mu Burundi narakoresheje bisi nja ku ishuri byari ibintu vyoroshe warava muhirabwa bisi ukayisanga kwibarabara ikace gutwara muri ville ukacuja gufata iyindi kujana ku ishuri ariko ngase cyo kimwe
ngaha gufata bus bisaba ko umenya amasaha iza kurengana aho igomba guca kandi bus ntizishika ahantu hose spesialma nkaha tuba muri Arizona nje bahomba nta bus zihari nta transportation donc en commun ihari no kuvuga ngo uja kubayo ufise moyen de déplacement kandi murabizi iyo umuntu agishika muri iki gihugu ntubuzi ngo uzotunga imodoka ryari ntubuzi ngo bizogenda gute ariko nukuri ibintu vyo gufata bisi n'ibintu biruhisha gose Imana igufashije ukaronka akaduga ko kwiyunguruza burya ibikugiriye neza rero hari ibitabo ngaha bafise ibitabo ushobora kuraba ukuntu bisi amasaha iza kurenganirako no kuvuga ngo hari igihe nayo masaha uyubahiriza ariko ukasanga nk'igituro ca bisi bacimuye no kuvuga ngo utazi ukuntu uco bigenza ni bya bindi n'ikibazo so twe rero nagira nshinge intahe gatoyi tugishika muri Arizona nta modoka twari dufise nta n'abantu benshi twari tuhazi ariko abashoboye kutwakira mbonereho n'akaryo ko kubashimira abantu bose badufashije nukuri Imana ibahezagire rero gufata bisi byari kibazo hari umumama twabana ari ibungenze ico gihe aha muri Arizona n'ahantu hari izuba rikaze rwose urumva rero kujana n'umuntu yibungenze kuri iryo zuba ukaja gufata bisi ntivyari vyoroshe na gatoyi urumva twaca twiruka twebwe ku gituro kugira ucushiramo ikirenge kimwe wereke umushoferi yuko ukumera nk'uduga bukebuke kuko bisi ihagaze nayo ibifise iminota ihagarara no kuvuga ngo ntishobora kuzorindira wa muntu ari harakure ngo atambuke yitonze cyangwa ngo nuko afise inda reka baragusiga irahagarara umwanya muto mukinjira ikagenda no kuvuga rero ngo twe twaramwitangira imbere mu mama ugacumira nkushiramo ikirenge tukicereza nyene kugira nawe yihute urana umumama yibungenze kwiruka ninda n'akana gatoyi nukuri ntibiba vyoroshe atari ubuntu bw'Imana nukuri ariko ivyo byose twarabiciyemwo Imana iratugirira neza nukuri turabivamwo ariko mumenye yuko gufata bisi ntimuzoze abantu muzova muri Afrika canke ahandi muje muri Amerika ntuzoze wibaza ngo transportation wizokoroha oya nukuri ahubwo no gusaba Imana ikagucira inzira hakiri kare ugacushika wiha nk'akantu k'aka transport nyene ko kukunguruza nico kintu no bivuga ko so gufata bisi vraiment ntivyoroshe ariko birashoboka kuko amabisi nayo afise ashika ugaca ufata train no kuvuga hariho ahantu bisi itagenda ngo ishike ugomba gufata kuca uwunguruza ukaja muri train nayo hari n'igihe biba ngombwa kusura kuva muri train ugafata kandi indi bisi no kuvuga urashobora nk'ahantu wogenda nka 30 minutes urashobora gukoresha nk'amasaha 2 canke 3 uri kuragenda na bisi ni ivyo Imana ishimwe akantu no kongera ko kuri ivyo vya bisi nanje bisi yaranyuzuye ntabwo hari ngaha muri Arizona ariko hari muri state nari nashikiyemo nayifata ngiye kwa muganga jewe nkuko yabivuze bisaba kuba wasomya ko gatabo wamenya amasaha uba washikiye ngaho aho hari igihe haba haguye snow ntushobora kwiruka ugenda uranyerera nukuvuga ngo bisaba kugenda gahoro gahoro uko ugenda gahoro gahoro niko bisi nayo umva ihagaze ifise ahantu igenderagira ama stop rero ico gihe nari mfise rendez-vous kwa muganga iraza ndayijamo ariko kubera kutametriza nzingwi have imbwira ko mpagarara cyane nyene bavuga mwana ndati foyer permanence turashitse iyo bus urumva bus zo ntizihera ntizihagara nukuvuga irahagarika urutse umuntu iguma izunguruka gushika abo bantu gushika bahagaritse akazi ku mugoroba canke basimburanye jewe ro ndarindira ngo buryo wasanga ari ahantu ziduhagarika hama ndarengana kwa muganga ndaharengana niro tuva bansubije hamwe nayifata
bantu b'Imana niro tuva kwa muganga rendezvous yaheze kandi rero ngaho wihenze ukanacegwa iyo wacerewe ngaho bakwera ku masaha muganga mwari mufitaniye rendezvous ya 3:00 ukagenda 3:15 baguha shaka uburemvye ushaka uri bashaka uri kugira iki wagenda wanda barakubwira ati umva next time kandi bakayikubwira mu bugwa neza ubabaye ukibuka ko ibyo bintu bitakuvuyeko ukibuka ko ari kutamenya bantu b'Imana birababaje nukuri ugataha utavuwe kandi mu kubikubwira barakunyingisha ngo we sorry ngo sorry to hear that nukuri iyo bari muri mumfitiye impuhwe nimwe mbara mukanyakira muri Afrika ushaka kurenza ko n'amasaha 3 urabara kwakira hano nta mpuhwe mwumve ngo umva nukuvuga ngo nawe umwana nyene arira ngo nyina ntiyumve ariko bicisha ubwenge nimwe nababwira ngo dukomeze twisunga Imana iyo rero uyu musi iyo ufise ubwenge bw'Imana Imana irakwigisha nyene ingene ubibamwo ugakerebuka bantu b'Imana iki gihugu kirigisha gukerebuka wagenda buhoro buhoro wiga kunyaruka wahora uryama 24 amasaha 28 wiga kuryama amasaha make kugira ngo ubuzima bugende neza kandi ufise Imana biraryoha nukuri biraryoshe ntibiryoshye cyane cyane binavuze byambayeho muri kino gihugu ikintu byanyigishije no gukorera ku gihe kera umuntu yarantumira ahantu ntaza bariko barakora amasuku bahejeje uko nabivuze ariko byambaye nje nari ngiye kuri vaccine y'umwana nari nzi ko n'umwana basi baramubabarira ariko baguhakanira nta blague ariko ikintu nize muri buno buzima ashaka kubabwira nukuri hari abantu babajije ngo ni gute tubaza ngo mu amakomenti turayasoma kandi araturyohera nukuri muzajye muyashiraho nukuri tuzatugerageza kandi kuyasubiza hari umuntu wavuze ngo waza gutari ikintu ushaka kubwira nukuri ushobora gushakira umugisha muri Amerika i Burayi n'ahandi ariko ndagira ngo uyu munsi mbabwire ngo buri wese asenge Imana imuhuze n'umugisha we ahantu uri nukuri muri kino kiganiro yego turiko turavuga ibintu byatubayeho hano nawe ahuri hari ibindi byakubayeho nawe uyu munsi tugize Imana yo guhura nawe woduhu iyindi ntahe wotubwira nawe byakubayeho buri muntu wese mwisa afite story ariko iba story nziza iyo wayigiranye n'Imana ushobora gushakira mu mashuri bikanga ushobora gushakira mu mafaranga bikanga ushobora gushakira mu miryango bikanga ushobora gushakira muri Amerika naho bikanga nukuri hari abo byanze ariko ndagira nkubwire ngo nushakira muri Kristo bizakunda haleluya rero reka mbaze n'abagenzi banje bandi ibindi bintu baba bibuka kugira ngo mwebwe mutazahura nabyo niyo mpamvu turahahana karibu Samantha ikindi kintu badusharinga murakoze ikindi kintu basharinga bavuze ngo hariho bibi hariho na byiza no kuri iki gihugu nta bakozi dufise ariko hariho amamashini ashobora gufasha umuntu gukora ibintu kandi mu mwanya mwiza bivanye n'ukuntu wipanga njewe madame Eva yavuze ngo ikimashini coza imodoka nje natangajwe n'ibimashini bimesa impuzu ugenda ugatereramo impuzu zikamesa kandi zigaca ugaca uterera mu kindi cumisha bantu b'Imana muri Afrika murabizi ibintu byo kumesa waramesa n'intoki zigatukura zikamyoka ariko nta kizinga coco gihari hari icoza amasahani hari n'icoza amasahani muhejeje nyene kubikoresha ukacisha ku mazi gutira gatoyi gusuka rinsing hama ugacushira mu mashini ugateramo n'isabuni ugaca wiraramira ivyombo bikoga bikaza binashushe biri sterilize ngira ngo bishobora guca bisubira bigakora nukuri hari ibimashini biteka umuceri hari ibimashini biteka amafiriti umve nukuri wewe uvuye muri Afrika ntibagutera ubwoba ngo iburaye ngo iburaye muri Amerika ngo ntabakozi oya nukuri wo kwegera umuntu wari wese yashitse imbere yawe yo kwereka nukuri ico kintu iki gihugu caragikemuye kandi navyo biranatwigisha kumenya kwibako no kumenya kugira gahunda bagenzi banje bavuze ati kwipanga ni ibintu bikomeye no kugira gahunda ni ibintu bikomeye wahora uba muri Afrika nyene sinzi uri umuntu araho yivyukira ntagire gahunda ngaha ukintu cyose n'umwanya kuri time
nta mpuhwe ikintu ntavyo kuvuga ngo urumva ngo barambabarira ngo next time ngo oya ngaha baraguhana no kuvuga ngo ikintu ugomba kumekinga sure yuko ugikoze neza mu mahoro n'umutekano no kuvuga rero ngo muze mufise gahunda nico nobabwira karibu Madame Eva. Sandrine ni byinshi numva nababwira ariko ahera hehe none rero Karibu. Ico novuga cane cane ofete Imana yo muri Afrika ni nayo Mana yo muri Amerika. Ico tukizirikane cane gose gute hano harabaho ubukene nivyo hariho amakarata baguha yo gusuma ku buryo bwo kuzopfa tanzari kwishe hariho aho batanga ubufasha bw'amakarata ya bus ariko hariho n'ubukene bisigura iki muri iki gihugu natangaye kubona aba homeless barabaho abantu baraja muri mwe konti kaja muri mwe je byarigeze ko nshikira kandi nitwa ngo ndi muri Amerika aho nibaza yuko ibintu byose bizoba bitunganye hewe Imana ibibazo ni bya bindi nyene ahantu hose nukubumbwa nivyo dufise hama nkuko wabivuze mama Sandrine twitwaririke kubaza icimani dushaka ko aho Imana dushaka kuko hari igihe ushobora kuza ngaha ugasanga wahushije umugisha wawe hari ntahe nigeze kumva y'umukozi w'Imana yigeze gushuhira kugenda hanze ashitse ivyuwe birugara maze arakubitika hura n'ibyago bikomeye asubira inyuma ku mukozi w'Imana yaramurongoye asigaye ari umuhomeless hariho n'abanyafrika baba homeless ngaha hariho ahantu ugenda ugasanga ntibagira amazi ntibagira amatara ni bwa buzima bwa ruguru iwacu naho nyene hahandi hataragerwaho n'amajambere rero ico novuga cane cane bishitse Imana ikakurongorera kuza kubandaniza ubuzima ngaha muri Amerika gerageza icambere na mbere wegera abantu ubona baguha impanuro z'ukuri bakubwira ibintu bitakuryohera mugabo bakurongorera mu nzira nziza hanyuma ikindi naco wirinde ikosa sitopre ikintu cose wumvise ngo ikintu cemewe reka kugikora aho hose mama Sandrine yavuze ngo uragenda ngo mu isoko ugasanga ibintu biruzuye kandi bisa neza ariko ntubitore ngo vyibe nuko batinya kuko record yawe hindutse hakagira gakosa na kamwe bakubonako uzogenda gusaba akazi basange barabe muri record kuko ni numero bashira muri system bakabona ivyawe byose barabe muri record basanga ivyawe vyarononekaye bakwimakaze uzogenda gusaba ubufasha muri leta bashire muri record basanga ibintu ihirinde ikosa iryari ryo ryose muri Afrika urazi ko tunyanga dukogwa kandi bikaba ibintu biri normal sitopre muntu mushasha uri ngaha canke uri kurapanga kuza utwo tunyanga tundi naho ubasi utobutinya Imana dushire ku ruhande sino uzotaha uri mbura kimazi nyene nkuko tubibona kuri benshi byagiye birashikira karibu mama Sandrine. Murakoze cyane reka kandi nunganire Madame Eva kuri ico kintu na mama Sandrine Cuzuzo yayivuze turi ba Sandrine babiri muze muramenya ba Sandrine wari we ariko baravuga uyu ni Cuzuzo nanje ni Sandrine uw'Imana rero kuri ico kintu cyo kubaza Imana njewe ahubwo hari ikintu nkora niyumvira buriya kuja mu bihugu Imana kugira ikwimure nuko hari Imana ibigushakako canke nuko hari isezerano ibigufiseko muravyibuka na Aburahamu yarabibaza Imana ati njaha uyu munsi Imana ikamubwira ati wimukira hanzobana nawe nyene isi yose turayemerewe ariko nyene tubaza Imana mbe Imana muri iyi isi yose ushaka ntumbere iburyo ushaka ntumbere ibumoso canke bigende gute rero je numva no bashingiye ntahe akantu gatoya ngishika ngaha murabizi turashika ntibiba byoroshe kugira ngo twemererwe kuba ngaha
birafata akanya rero hari igihe bakubwira ati aha biragoye ntibatanga ibyangombwa kare imukiraha rero ico gihe abantu barimuka cyane barimukira mu bihugu bituranye bya Canada jewe rero abantu benshi barahaguruka barambwira ati rero wewe nubwo wasize umuryango abantu benshi basize umuryango biriko birihuta genda ngaha genda muri Canada genda mu zindi state za Arizona genda muri za Texas ariko kuko nari nzi ko hari icyo Imana yavuganye nanje ndabumviriza ntugasuzugura ibyo abantu bakubarira uzu byakira ariko ubiyungurure wewe niwe uzibanga mufitanye n'Imana ico gihe birakomera gushikaho bashikira n'umutware wanje baramubwira ati rero niyimba vraiment umugore wawe abona yuko akeneye ko musubira guhura ni nave muri Amerika agende mu kindi gihugu umutware wanje ndamwubaha kandi ndamukunda turavugana arambwira ntabwo yari karamforsa arambwira ati sheri wanje ndazi urasenga kandi ndazi neza hari ico uvugana n'Imana rero ibintu abantu yuko barambwira uvyumva gute ndamwumvira ndambwira sheri ni kwa kundi nyene jewe ico navuganye n'Imana ni cyakinduze twarakivuganye rero numva ko kugenda sindatwaye umwanya namahoro ni numva ko kugenda muri Canada ni vyiza kandi mfise imana bimana mfise famille nini mfise n'abavyeyi bandeze mutante wanje n'abakuzine mfise umuryango munini pe muri Canada byari kuryoha ibaze gusiragoringira muri iki gihugu guvyuka muri snow utagira nuko byati more urumva asha ndavuga ati okay umushinga nati rero wowe uvyiyumviye ni uri kuri terre niko yakunda kumbwira ndambwira nti sawa sheri reka nsubire nsenge twumva arambwira ati mugabo je sindagufosheje wewe wumva ati niko abantu bose bagomba bambye mwumve satani yagomba kuguhushisha isezerano ryawe akwereka ko agukunda araguhuha akakwereka ko aguhaye inshuti nyinshi n'abatahora bakuvugisha n'abatahora bakwandikira kugira ngo isezerano ryawe urihushe hama ico gihe ndaryama ndasenga ndibuka ico nta kazi nari mfise aha turagira amashamba meza akoze neza bita park abara amashamba y'isuku pe na amashamba arimo ibiti bigeza hari ariko usanga nta gikoko kikurya haba hameze neza ndagenda nsengerayo nawise umusozi wanje ndagenda ndasasa akantu ndaryama ndarangamiza mu ijuru ndavuga ma wewe waranyiyeretse imbere yuko mpaguruka entret imbere yuko mpaguruka nabonye idrapo rya Amerika rizinguruye mu kirere gutya nkuko wosoma gutya ndavuga ngo mana cagiye wanyereka ya drapo ya Amerika ntabwo wanyeretse Canada sinigeze mbona Canada rero mana niba wumva ko ntugenda muri Canada nta kibazo jewe nta kibazo kuko nyamasi yose kandi ni za rutura gusa mugenzi twakoze gucagozanya ngo mwagiye mu za rutura ni bya rutura gusa ni bihugu vyiza Canada ni nziza Amerika ni nziza ariko menya ahantu Imana igushaka ndiko ngaruka kuri ya jambo ryacu hama nukuri ntabesha hari igihe Imana yihorera navuye muri ayo masengesho muri iyo park niriwemwo nta kimenyetso mbonye nta kintu kimwe mbonye chanda ndi ngomba kwicira inzira mwumva ingene hari igihe umuntu yicira inzira ndabwira umuntu barambye ati hari abantu babatwara uyu muntu ariko aranyumva n'uyu munsi yo bashingira intahe ndamuhamagara ndambwira no ngo ratwara abantu muri Canada babarira unyambukane nicomokere numva umengo nonezereza umushinga nambwiye umushinga ntahe wanje ndabikora Imana naco yambwiye nagerageje byanse ariko numva no bikora kuko abantu bakuremereye kugira ngo wumve ko nshaka ko duhura kuko barambwira ngo ntimuzohura ngo bizomara imyaka ndavuga ni mwizina rya Yesu ariko hose narakemeye ndavuga ni jewe Imana nsenga nizotuma bikunda haleluya kandi yaratumye bikunda ndiko ndababwira gutyo rero ngerageje kwihuta wa muntu ndamuhamagara turapanga arancira n'amafaranga nzomuriha kugira ngo njabukane muri Canada
hama turaheza ni ukuvuga ngo bantu b'Imana satani ni mubi. Iya nzu y'ubuntu nababwira bari bampaye n'ibiki, ni ukuvuga ibyo byose abantu baragenda bakabita, abantu baratinzu ziri ngaho babamwo ku buntu. Wumve iyo udafise ukuntu urahushagirika, baragenda. Je naje niyumvira ingene ndayita iyo nzu, nkasiga yuguruye nkatangaho, bagasigara barimenya. Urumva candaryama wa muntu turapanze, turavuga ati 5 AM uzomushikirira ku muryango, nta tuntu twishe bufise ubusa akavarizi kawe niyo nzu bufise babagwa tuntu tw'utudonation, intebe idasa n'iyindi. Bantu bimara ivyo muzoshikiramwo byose muze mubyihangane. Je muri Amerika naricaye ku itapi, nagira intebe muri Amerika, sinje ngo ndabirateko. Muri Amerika narabayeho ntagira televiziyo ngishika aho ni mu gihugu gishika. Ariko ivyo byose kubera ko nari nzi Imana ndi kumwe nayo, navuga ati hari umunsi zo kwicara ahantu hadekoye, naje nkavuga ati yes, haleluya. Hama ico gihe ndaryama, bukeye butaraca Imana iranyereka. Bantu b'Imana ikintu canjugumije, naje nkumva ko njugumiye, nca ndatinda ndavuga ati Imana singakora ikintu nakubajije mu buzima. Nca ndaryama mbona ngo abantu bampaye lift. Iyi ntahe nibaza ko hari abantu benshi maze kuyisangiza. Abantu ngo bampaye lift, bandepoje ahantu hajya umuntu akururutse, ngo mbona jewe mpetse umwana, mbona afise n'amadokima mu ntoki. Hama ngo uwo mwana akagenda ararira, nkagenda ndamusimbagiza. Ba bantu bampaye lift bashimana iravuga, Imana iravuga. Ngo ba bantu bampaye lift bagenda baravuga ngo yo ngo malheur à elle, ngo ateye ikigongo ngo ihi. Ko muravuze ibintu ni ukuvuga ngo narakangutswe, ndava muri ryatiro, ndavuga ati what, ibi ni biki? Numva Imana iranganirije, irambwira ati urabona irya envelope wari ufise, yari dosiye yawe wari wimuriye ahandi atariho yari ikwiriye. Urabona urya mwana wari kurasimbagiza, umwana w'umuhungu, ni isezerano ryawe wari uwerekeza ahandi kandi ari riri ngaha. Turabona bajya abantu bariko baravuga ko uteye ikigongo, basha nari nteye nanje n'ubu ndiko ndabona iyo image, nari nteye imbabazi. Umuntu agowe nyine ameze ngo narafukamye imbere y'igitanda, butaraca ndasenga Imana, ndavuga ngo Mana mbabarira aho nari ngiye kwicira inzira kandi hari ico wavuganye nanje. Hari igihe kenshi rero turenga ku vy'Imana yatubariye. Imana ikakubwira ati genda muri kiriya gihugu uzugumana agakiza kawe, ugasanga wakarekuriye hasi, ngo nuko wabonye ibisayangana, ugasanga aho narondera haraha iki n'igihugu cise harabacita ngo ni mwijuru ngo hatwarashitse. Ariko je novuga ngo naho Imana yatwurunguruje kugira turindira ijuru, kuko dushobora no kurihusha turi ngaha. Haleluya. Rero nukuri sije no hahera. Ico gihe ndabwira uwo muntu, ndamutelefona ndambwira nti uzi n'amakuru, amafaranga yanje ntayukiriye. Niko namubari yabibashingira intare, nambwiye ntuzorye amafaranga y'abanda yiwanje ntayuriye. Yerega njamwe ndamushingira intare, sinamuhishije n'ivyabaye, ndambwira Imana yambujije kugenda. N'igihe umutware wanje yaza yarabishinze intare, karababwira ati nabonye umuntu yizera ibintu bidasanzwe. Abantu bose ariko baragenda, wewe ubona nta nzira, ubona nyene ko bose bakubwira ati imyaka 10 n'ibiki. Nukuri gushikaho bene data abagufasha abo twita abavoka babaho hano, abavoka baba barimwo mu bintu byose. Ni igihugu kiba gikeneye amategeko mu bintu byose, nk'uko madamu Eva yabivuze. Gushikaho nabo bavuga bati ibintu urana nk'iki gihe turimo, byari bihe nk'ibi, ibintu biteye ubwoba, havugwa ibi. Ndababwira nti ntibishoboka. Kandi n'ukuri bari barambwiye ati ntuzopime ngo ujabuke, bijya bintu ntibitomoye, ntibiri mu mategeko. Ariko nyuma nabo baravuga ati ubishoboye ahubwo uraraba. Ndababwira ni n'ukuri ntibishoboka, it's too late.
ndabarahira bose barumirwa ati wumva umeze neza gusigara nganavuga ntibizogenda neza bantu b'Imana nyuma y'igihe gito nabonye ivyangombwa nyuma y'igihe gito shimira Imana umuryango wanje uranshikiriye nukuri ndi kumwe n'umuryango wanje uyu munsi baje mu kwezi nk'uko nyene uyu munsi bagiye kuzuza imyaka 3 Yesu abamugisha egi ntahe iryoshe numvaga nabadanya nko kumva antukajya biryoshe vraiment bakunzi bawaruzi tubafitiye ibintu byinshi vraiment hari ikintu uri kuravuga hari ibintu habingaye natoyemo ikintu cambere wabandanyije uvuga gusenga no kumva Imana mu bihe urimo nukuri umva abantu ushobora kuba atari ikibazo cyo kuza ngaha ushobora kuba atari ikibazo cya Amerika cy'Uburayi cy'ahandi urahagenda kumbure umva urashobora kuba warahavukiye ariko muri iyi si ngo turi mu isi dufashe ibihe mu ntambara urashobora kuba hari ikindi kibazo icyo ari cyo cyose ufite ariko nakuyemo ijambo ryitwa gusenga no kuba kwisezerano shaka isezerano ryawe shaka isezerano ryawe umatana n'isezerano ryawe kandi urisengere icyo kintu kiranyubatse sinzi nkawe hari ikibazo nshaka kugaruka kuri we mu Sandrine hari ikibazo nshaka kugarukaho vraiment kuko urafise naho iryoshe ndashaka kukubaza ikibazo kimwe ntibipfuye n'umutware kutagiye yakubwiye ngo ugende okay murakoze cyane umutware wanje rero kuko n'igihe ko nabwiye ukuntu nabonye iyo drapo ubwa mbere mpaguruka nukuri hajya umuntu umushinga ntayo muzo bamwubakanye icimana izohora ikuganiriza utaranacibagira umuntu wa mbere uzogisharinga azobewe kugira ngo mugifatanye kugisengera njewe rero ko yarazi ingene Imana ivugana nanje mu nzozi nukuvuga ngo naramubwira ko ndibuka ko iyo nzozi maze kuyironka naciye mvyuka ubwo nyene kubera ko muri Afrika bwaba bukeye nico kintu ca mbere nakoze natoye telefone ndamubwira sheri wanje nari nateguye kugenda pepe nari navuganye n'uwo muntu twavuganye yaramunzi ndamubwiye twavuganye byose twari twabihejeje ariko nagize ibi nibi naravuga ati cara ahubwo saba Imana imbabazi ahubwo Imana tubabarire nukuvuga nagize ubuntu iyi Imana muri kumwe iranakumvisha n'abantu iranakwemeza n'abantu nawe yaremezwa nuko Imana yari yangene nawe yaramugendera ikavuga ati mureka komere kwisezerana nibaza ko subije neza cyane antuka tugerageze tubere maso isezerano hari ikindi kintu mwumvise abereye maso isezerano ryiwe ararisengera hari igihe uba ufite za karande hari igihe uba ufite imivumo hari igihe uba ufite ibintu utazi hari igihe uba ufite ibintu bitwambura imigisha muri ino si ni byinshi sibyo twese turabizi nk'ukuri nk'abakristo n'ukuri tubere maso amasezerano ukaba ubitse amasezerano waranditse amakayangana uku amarecord ni menshi ariko ukabona ntibisohora ukavuga ati Mana ibintu wambwiye ko bidasohora uyu munsi ndakuzaniye inkuru nziza muri Yesu birasohora mwisengesho bera amaso isezerano ikitarabaye ejo ntikibe nejo bundi cyaba none twige kubera amaso amasezerano twige kandi no kuyahagararamo kangaruke hino yanje nukuri ndashimira bano bantu barasa neza mwabibonye nukuri reka mbaze Madame Eva mpere hirya uhura n'umushinga ntahe haraheze iminsi mudahura ngira partie ya emotion byari bimeze gute ubusinziriye d'abord bya bindi byose upanga nzogira ibi nzokwifata gutya ubusinziriye birakuvamwo ubwenge bukagenda kuko urumva iyo Imana igushikije ko ikintu wari witeze igihe kirekire hariho ukuntu sinzi ko ari satana twiwe umunezero canke uratakara cyane ko je nari nkiri umugeni yansize tukigira mariage aragenda hanyuma mugaje nagira ubuntu yaraza rimwe akaza kundaba ariko nyene nari mfise isengesho ngasenga Imana nkavuga nti Imana ndakwinginze uzompe nanje kubaka iyo uri mu kigeragezo uhura n'abantu kandi akenshi hari n'igihe umuntu agukomeretsa atazi ko yagukomerekeje
Ana ariko arasenga yakomerekejwe n'umuherezi atabizi ko yamukomerekeje, ariko uko witwara mu kigeragezo rero inyishu utanga nayo iradetermina uko Imana igenda yadushepinga. Watch out, Satani aragutera kugira ngo yereke Imana. Yarareze Yobu ati wabonye wa wundi wemera, ati mwake byose urabe yuko ataguhindukirira. Nanje rero niko byangendekeye. Muri Afrika hari umuntu w'umukozi w'Imana kandi kweri nakunda yigeze kunsanga umunsi umwe ahantu ambwira ngo urubatse ntego umushinga ntawe wawe ari he? Ari muri Amerika. ngo urakijijwe ntego. Ati ni gute umuntu w'umukristo ashobora kureka umushinga ntawe wiwe ngo agende? Wagize mariage ubizi ko ari yaba ntego. Ati kuki wabyemeye ko ijambo ry'Imana rivuga ngo ni byiza ko abana bananya kubana? Ati kandi umugore n'umugabo bategerezwa kuba hamwe. Hanyuma Imana ishimwe nagiriwe ubuntu muri uwo mwanya bimbwiye jewe sinabifashe sinamwanse. Bien sûr narakomeretse mugaca ndakajana mu mutima canje imbere y'Imana ndayibwira nti Mana wavyumvise yasubiyemo ijambo ryawe, nanje rero ngiye guhagarara muri iryo jambo nyene aba ari ryo nsengeramo. Mana wavuze ngo umugore n'umugabo bategezwa kubana, nanje dutegezwa kubana n'umushinga ntaye wanje. Nkomeza kurisengeramo ahubwo aho kunshira hasi rimpa ingufu zo kugwiza amasengesho. Hanyuma nukuri byarashitse Imana irangirira neza, ndongera ndakuremesheje wewe uriko uraca mu kigeragezo cyo gutandukanya n'umushinga ntaye wawe igihe kirekire. Umunsi n'uyu umugoroba n'umwe uzokumva ibintu byahindutse. Gusa hari ikintu nkunda kuvuga, iyo uri guca mu kigeragezo bazimana ikigomba kukwigisha muri ico kigeragezo, ihutire kumenya iryo shure urirangize hakiri kare kugira ngo graduate ikigukuremwo basi hatume hazi ikindi kugira ngo ikwigishe uko Imana yacu n'urukundo ikunda ko twiga. Igarondera kumenya ico Imana gushaka ko muri uwo mwanya, kuko jewe vraiment hariho experience nagize, hari ikintu canshikiye, hariko nitwaye muri ivyo bigeragezo bituma ndibuka ijambo umuvyeyi wanje yigeze kumbwira. Hari ikigeragezo cari cadushikiye co kubura umuntu mu muryango, kandi uwo muntu bisa nkaho ari je nari n'uruhande rw'umushinga ntayanje yari igihugu c'amahanga. Uwo muntu amaze kwitaba Imana bisa nkaho ari je nari mpagaze, kurumva ni je nyene mu ruhande rw'umushinga ntaye wanje twari nka babiri, mugabo byasa nkaho ari jewe mpagararikiye uwo muryango. Ivyo bikorwa vyo kumushingura biheze ko yari umuntu yagwaye igihe kirekire, amaze kwitaba Imana namugwaje tugasezerana amahoro. Mama ambwira ijambo ngo mwananje ngo ico Imana yari yakurindirije ngo kirarangiye, ngo harageze ko Imana ikwishura, atugiye kwishura. Ico kintu caranyigishije cyane kuko nta n'imisi yaheze niho nishuwe. Rero hariho igihe Imana igucisha mu kintu kirakwigisha, kumbure hariho ikindi kintu ikeneye yuko ukemura biciye muri ico kigeragezo cawe. Itonde ubaze Imana, usenge, kandi ibyo ukora byose ubikore mu kubaha Imana, ubikore mu rukundo rw'Imana, ntiwitotombere Imana. Nivyo numva no partage. Murakoze. Wow, merci beaucoup. Bantu rero turimo turabana nukuri hari ikintu avuze sinzi ukuntu nabivuga. Abantu barimo baravuga amagambo akomeye, sinzi namwe muri ko murayakurikira. Nukuri ndagira ngo ndakubwire ngo nta kintu na kimwe kikubaha Imana idahari. Ndagira ngo nkubwire uyu munsi wibwire wenyine, wicara ahantu wibwire ngo irabibona, biba ihari, ibihari. Nukuri urwo rugendo rwose urimo uko rumeze, rw'urwayi rwose iba ihari. Si ngombwa ko wisobanura muri byinshi, ariko biba ihari. Ikindi kandi hari impamvu birimo, iyo mpamvu rero yihagararemo neza kuko Imana iraje kwishura. Reka mbaze
Samantha nawe ndabufite ikibazo nshaka kumubaza ndashaka nk'umuntu amaze imyaka 12 muri kino gihugu cya Amerika ndashaka ampanurire abwire abana baha impanuro binjira ari aba teenagers ari abana batoya canke aba jeune mama canke sabakobwa nihe impanuro wubaha ese nirihe somo wize muri iyo myaka 12 niki Amerika ushobora kwicara ukavuga ati Amerika yaranyigishije iki kintu isomo nakuyemo ry'ubuzima ni iki donc iyo myaka 12 tubwire gatoya. Murakoze cyane narabivuze muri parti ya mbere twakoze yabarubizi yuko abantu baza bakiri bato bahura n'ama challenges menshi yo kugwa muri groupe z'abantu ugasanga abo bantu bagutwara mu bintu bidahuye n'ivy'Imana ishaka canke bidahuye no musi twize ijambo rivuga ngo tugire ubwenge bw'Imana. No kuvuga ngo kugira ubwenge bw'Imana je ico natahuye no kugendera mu byo Imana ishaka kandi ukamenya yuko iki kintu ni kibi sindakigendamo kuko Imana ntiyonezerwa ndiko ndagendera muri iki kintu. So aha hanze rero hari ibintu byinshi muri iki gihugu ca Amerika nabonyemwo ntari bwanabone no muri Afrika. No kuvuga ngo ibintu by'abana bakiri bato baza bagashikira muri ibi bihugu nta suivi y'abavyeyi bafise bakaca bahusha ugasanga bagiye muri vya bindi none musi twavyize ugasanga abahungu bariko bakundana n'abahungu bagenzi babo abakobwa bagakundana n'abakobwa bagenzi babo no kuri je ivyo bintu navuye muri Afrika ntabibona cyane ariko muri iki gihugu ahubwo nasanze barabishishikariza abantu n'abana mu mashure baraza bakavuga ati mu ishure bavuze ko nta kibazo biremewe donc bakumva ko bari muri rights zabo ariko no kuri ntimuve muri Afrika ngo mwumve yuko muraje muri Amerika muraje muri Canada muje kugira ama liberté ko mubishaka no ibuka ko hari umuvyeyi ariwe Kristo ariko arakuraba urumva ariwe ugomba kumva ko ariwe akushize kwijisho ntiwumve kwijisho ry'umuvyeyi wawe ngo ntari hari uce witwara uko ushatse oya ahubwo rondera ba bantu bagutwara mu bintu bizima mu bisanzwe umuntu atariko arakubwira ikintu kiguteza imbere sinumva yuko uwo mutaka umwanya ngo mugume muri ko muravugana ibintu wumva ataho bigutwara nukuri muri iki gihugu uraza ukagwa mu bintu bigaca bituma utakaza umwanya igihe cawe ukibuka kwikangura igihe cawe caragiye waragitakaje nukuri abaza bakiri bato nukuri nimuze hano hariho opportunities hariho no ngaha turakorera Imana hari abantu bumva ko iyo baje ngaha ngurumva ngo je ibintu byo gusenga ngo I don't like it ngo nta numwanya ngo mfise ngo urumva ngo I have too much ngo mfise akazi ngo mfise amashure ngo mfise umve imbere yuko uja muri ayo mashure umenye ko hari Imana ibigushoboza kuba uvyuka vyonyene ukaronka ni opportunity yo kuja mu ntebe y'ishure twese turaza nta muntu numwe atifuza kuja ku ishure ariko ugasanga ntibigukundiye bamwe habarike bagoma responsibility yo kumva ko bagomba gufasha imiryango yabo basize narababwiye ko je papa yahora ambwira ati nturabahugiye wibuke aho uvuye nukuvuga ngo ntugende ngo wibagire abo usize inyuma genda ivyo ukora vyose bizotubere imbuto kwajya abavyeyi bo baba bariko baranyerera no kuvuga ngo uyugize Imana umuvyeyi akakwitangira akakurungika ingo ukora ico ugomba gukora ja mu kazi ja mu ishure ariko nibikorwa vy'Imana vyitangira ukorera Imana uja abandi bari uterane nimba bakubwiye ati hari amasengesho quelque part nukuri naho utazi gusenga genda uko kuntu gumugenda nukuri ntubura akantu na gatoyi Imana ibona yuko washizemo iyo effort yawe n'umwanya wawe
kugira nawe yite ku vyawe wite ku vyayo nayo yite ku vyawe nico kintu numva ibintu vyo gusamara n'ukuri mu bihebe n'abakiriko barasamara je ndaza abo twazananye n'ubu iyo myaka 12 wumva hariho abantu bacibereye kwa kundi nyene n'ukuri Imana ibafashe burya ikintu kibi gihari mu buzima n'ukuyibagira subiza amaso inyuma urabe ibintu byose waciyemo urabe hariho nta muntu n'umwe adafite akantu yaciyemo umwana w'umuntu atoshobora kumukuramo ariko abone ko ari ikiganza c'Imana camukuye aho hantu sivyo abantu tuza muri ibi bihugu n'ukuri iyi partie 2 tugize na 3 moyisaba na 4 na 5 kuko ntitwobura ivyo tubasharinga ariko wewe zanana na Kristo gendane nawe umugumane mu mutima wawe ntumve yuko uje ngaha ibintu bica bihinduka ni vya bindi nyene bababwiye ko ubukene buhari bababwiye ko abantu bamese ngaho ubuzima bwabo bakabwonona bakaja mwibarabara urumva bababwiye ko no gupfurapfa rero focusinga ku buzima bwawe umenye ukorera umenye uri kura servinga umenye ivyo urimwo ugarura ubwenge n'ukuri nimureke kwigira abantu b'abastari baje Amerika ni bisanzwe n'ukuri umaze gushika ngaha ibintu vyose imiyaga izogutwara ikugurura ikuduzi kumanura ikuzane ariko uzosanga uri zero udafise Imana ntacu ufise murakoze cyane numva ico ari cyo mushare wow ndanezerewe Sandrine ari kintu rigiye kongera kare numva no mwunganira cyane avuze ikintu gikomeye kandi nanje no banagize ko experience ngishika ngaha ndavuga ku buzima bwanje ntabwo mvuga ubw'abandi nibuze kubaza ngo nagonye nivuga ariko no kugira ngo dukomezanye ngishika muri iki gihugu nahuye n'abantu narinzi basenga banaririmba bari mu makohari tukiri muri Afrika ngeze hano narababwiye ko udashika ukora ndababaza nti ko mutakiririmba ko mutakija gusenga habaye iki ngo shango rajesha bantu b'Imana n'ukuri narabwiye ngo wumire kuco ufise ni kwijambo ry'Imana rivuga kandi n'ukuri byaramfashije barambwira ngo urajesha ngo yego ivyo wigira kiroho ngo tuzobiraba barantega iminsi ndicara baransigurira ngo urabona ngaha ngo turakora ngo je ngo nkora ngo dimanche ngo mfise ngo shifting ngo ya dimanche ngo mfise shifting ngo ya donc ngo ama shift yanje arugaranye ngo n'umwanya wanje ntawe mfise ni nukuri tumviritse tafuka gute none ngaha barafata umuntu ku nguvu barabwira umuntu ati utegerezwa gukora dimanche bigenda gute ngo none ngo bayiguhaye wogira gute ndavuga ati Mana nanjye ndasabye ukazozokame bantu b'Imana n'ukuri abantu benshi baravuye ku Mana bitwaza ngo ubuzi bwinshi ariko Imana ni wayiburira umwanya nayo izokuburira umwanya uko bimeze n'ukuri Imana ni nyarukundo ni nyembabazi iradukunda ariko hari igihe bigera ntigira impuhwe siko bimeze ni ukuvuga ngo barantega imitego basha nanjye ndavuga ati sije nzobona ndaronsa akazi ndaba ivyo bintu je bambwira bantu b'Imana nanjye imyaka simike maze muri iki gihugu maze imyaka 9 imyaka 9 muri iki gihugu ariko nagira ndabwire ko sindigera ntonda ku kazi dimanche mu gitondo ngo nasivye gusenga never jamais kandi nta nivyo niteze nimba ushaka kumbaza ibanga iki kiganiro nikiro kiradi turiko tubwira abantu bo muri Afrika gusa turiko tubwira n'abantu bari around muri ibi bihugu no mu bihugu vya Buraya ibihugu byose byiruka bimaze kugera ku iterambere sindigera nkora ku munsi wa dimanche ngo je ngo nasivye gusenga ngo hari dimanche nta nivyo niteze kandi ntaco ndabura ayo mahera ya dimanche kuba narayahevye nta kintu na kimwe mbuzi I'm okay, I'm good. Nukuri nuno musi umushumba yabidusubiriyemo ariko aratwigisha ati bantu b'Imana mukora ubuzi 3-5 mukibagirwa n'umunsi umwe wo gusenga urupfu murareha bantu b'Imana ngaha wishiza amafaranga yo ngaha
n'amafaranga aruhisha n'amafaranga aza ariko kandi n'amafaranga agenda uko uyaronka niko agenda ni ukuvuga ngo wishinze ngo ugume uyaronka uko ugume uyaronka niko bayatwara hano haba ari ibintu byinshi bitwara amafaranga ikintu cyose nk'uko twabivuze gikoreshwa n'amafaranga kandi barayaguha pe ariko wishinze ngo reka ndareyo nirigweyo twama twumvise abantu benshi bapfiriye mu buzi urumva urapfuye ntusenga nta munsi n'umwe nta n'isaha n'imwe uhimana uvuga uti ni ukuri amashengero bari karagaragara abantu bari kubera mu mashengero kubera ubuzi bwagwiriye amafaranga atera aba menshi ni ukuvuga ngo ntugisenga ukora ubuzi butatu kora wipange ndi umuntu ibi ndiko ndababwira ntabwo ndi kinebwe shobora kuba nagabarije gukora ariko narakoze ngishika muri iki gihugu bamaze kumpa ku gapapuro kakwemera gukora kuko byose ni ku rutonde nk'uko twabibabwiye bantu b'Imana nakorokeye mu kazi ndi umuntu aho nabaye ariko baranyumviriza barabizi nari umuntu azwi ko umuntu akora cyane mbese ni ukuvuga nakihera ku wa mbere ngashikana ku wundi wa mbere mbaza uti wabigenza gute aho hose uko nakora mwumvise ndagaruka ndababwira ibyo ndiko ndababwira si ibyo ntaciyemo ntumve ngo ndababwira ibintu biremereye nari umuririmbyi n'ubu ndacara umuririmbyi n'ubu ndacakorera Imana nararirimba naraja muri repetition kandi narakorera umuryango ni ukuvuga ngo muri ayo masaha yose nakora kubera ko nta mwana navuga ngiye kuraba muhira ntaki narataha nkihindura nkihengeka gatoyi ngasubira mu kazi ngasubira ariko hagera samedi binasaba no kutaryama sinaryama nkaja muri repetition nava muri repetition nkihengeka gatoyi mu gitanda ngasubira mu kazi sinaraba ngo itiro hari abantu bitwaza ngo uruva nkora mu ijoro ngo itiro ngo nopfa ngo mbasinziriye kujya witangira akazi ukemera nturyame itangire n'umurimo w'Imana za gusenga utasinzire nta na kimwe nabonye Imana inzigama nabonye nca mu mahayiwe y'amabarabara gerekeranye ntasinzire ngiye gukorera Imana kandi nkabaho nukuri ndabateye intege nta citwazo mu Mana nta citwazo ngo nkora amashift 3 ngo rondera uwo mwanya nukuvuga ngo narasamdi mu gitondo nkavyuka kuririmba nkirirwa mpagaze ngasubira mu kazi n'ubu ndacabikora siniteze kubihagarika Yesu ni watanga ubuzima natwe tumukorere ni watuzigama ni wazaho tuzigama Yesu abaho umugisha wow mana yanjye kiganiro kiraryoshe amasaha yatujanye ariko numva kumengo twabandanya ngira nibidukundira tuzogaruka tushobora no kubazanira abandi bantu kuri iyi pano bakababwira nabingende ubuzima bwabagendekeye kuko ni byinshi ntitwobiheza ariko tuzogerageza uko dushoboye hari isomo ry'ubuzima nakuyemo nshaka ko nawe wakuramo reba mu maso y'Imana focusinga ku by'Imana ita ku mana yawe nayizita ku byawe ni nako ijambo ry'Imana ribitubwira niba utuye muri Arizona ndagushishikariza ko waza gusengera muri CRC haba ibihe byiza ibihe biryoshye dusenga vendredi kuva saa 2 kugera saa 5 no dimanche kuva saa 4:30 kugera saa 7 nukuri turakurarikiye haba amateraniro aryoshye haba ibihe byo kuramya no guhimbaza ibyifuzo byawe turabisengera pastor akabisengera natwe tukagufasha gusenga kugera usubijwe haba intahe nyinshi cyane hararyoshe ntushaka kubyumva. Thank you Imana ibahe umugisha mwakoze kubana natwe. Wari ubizi